umukenyezi wiwe yitwa Dumwe Rudoviko, nawe ngo aje kubuka baca bamwita Rudoviko. Hari Gitega igenekerezo ry'icumi igihumbi n'amajana 932, aho umuvyeyi Tereza Kanyonga yibaruka kwa Gasore, umuganwa atari umugani, imfura y'umwami Mwambutsa. Mu gihe buri genekerezo rya 13 kwezi kwa 10 uko umwaka utashe, abarundi bose bibuka urupfu rw'incungu yo kwikukira umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore. Abarundi bose bari baramutse bibuka ku ncuro ya 60 kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 kwezi kwa 10 umwaka wa 2021 urupfu rw'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore, incungu yo kwikukira kw'igihugu cyacu. Mu ntara ya Ngozi ibirori bikaba vyatangujwe n'igisabisho cyo gusabira umuganwa Rudoviko rwa Gasore, aho cari kirongowe na Tade Nzigamasabo, padiri mukuru wa Paroisse Umutima Utatyoye wa Maria, ari naho habereye ico gisabisho. Muri ico gisabisho padiri mukuru akaba yishimikije ahanini icitabirizo c'izaburi ya 61 kigira kiti umuntu wese uzomuhera kuco yakoze. Kurikira padiri Tade Nzigamasabo. Niki citabirizo c'izaburi twumvise badusomeye inyuma y'igisomwa ca mbere kivuga kiti umuntu wese uzomuhera kuco yakoze. Tuje gusaba Imana ngo idufashe kubandanya mu ntumbero nziza incungu y'ukwikukira kwacu yatwinjijemo. Tuje kandi no kumusabira ngo ivyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mbere n'abanyamahanga, kuko bavuga ko yari yararose akaryo ko kurenga imbibe za kino gihugu cyacu, ajaho hakurya mu Rwanda aho bita Yasrida, aragenda no mu Bubirigi, kumbure yoba yaragiye n'ahandi agiye kurondera ubumenyi, agiye kwisumira, ariko na twebwe nyene adusumira, ariko kandi kakaca kaba n'akaryo ko gukomeza imigenderanire. Dusaba rero Imana ngo ibandanye ibimuherako impera, ariko iyo Mana natwe iratuzimanye rino jambo ryayo, ari naryo tugire twinovore, tugemerere ryinjire mu buzima bwacu, duheze tubandanye dutera imbere nk'uko bibereye nyene abana b'Imana. Ivyo birori rero bikaba byari vyitabiriwe n'indongozi zitandukanye. Aha tukavuga nka buramatari w'intara ya Ngozi, musitanteri wa komine Ngozi, hamwe n'abaserukira imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko. Inyuma y'ico gisabisho haciye hakurikira gushira ingori z'amashugwe ku cibutso c'incungu y'ukwikukira hamwe n'incungu ya demokrasi, barongowe na buramatari w'intara ya Ngozi, aho haciye hakurikira musitanteri wa komine Ngozi, hanyuma hakurikira abaserukira imigambwe itandukanye barongowe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi. Abandi baserukiye imigambwe itandukanye bashoboye gushira ingori z'amashugwe kuri ico cibutso ni nk'ubuserukira umugambwe Iprona, ubuserukira umugambwe CNL, ubuserukira umugambwe Frodebu, umugambwe Kodebu Iragi Ryandadaye, ndetse na Gerer na IFP imihari isanzwe ikomoka ku mugambwe Iprona. Uwo mugigwa urangiye
haciye hakurikira ijambo ry'umuganwa atari umugani Ludovico Rwagasore. Ivyo birori bikaba vyaciye birangizwa n'ijambo ry'ugukenguruka ryashikirijwe na Epipode Baranyikwa buramatari w'intara ya Ngozi. Tumukurikire. Ngozi muri hano warongoye sentare nkuru isubiramo bera Ngozi n'abo mukorana Ngozi urwego rw'igipolisi no mu gisirikare haba mu karere no mu ntara yacu nziza ya Ngozi, nyakubahwa murongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'abarongoye iyindi migambwe bufashanyije urugendo rwa politike mu ntara yacu nziza ya Ngozi, banyakubahwa basitanteri muri hano, duhereye kuri musitanteri w'intara ya Ngozi yakiriye ibirori, banyakubahwa bakozi b'Imana mukoraniye hano, banyakubahwa ndongozi mu mirimo itandukanye babibera mu ntara canke mu karere intara yacu iherereyemwo, banyakubahwa batumire bahire, banyakubahwa batumire bahire umwe wese mu rwego yiyumvamwo, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuteye. Bene gihugu mwaje gukurikirana ibirori, nanone aho twaramutse twibuka incungu ya demokarasi uwatwitangiye imbere kugira ngo dushike kuri umwidegemvyo turiko. Rero mwabikurikiranye haba mu majambo yatanguye, hano mu majambo yagiye yivugiye iyo ncungu yacu. Ni iteka rero kuri twebwe kubona tugifata akanya gakwiye kugira ngo twibuke incungu zacu. Uku kandi n'ukundi kwezi kwiza twafashe nk'indongozi muri iki gihugu kugira ngo twibuke abatwitangiye imbere gusumba abandi mu bikorwa twagiye turabamwo byo guharanira igihugu cyacu, haba guharanira intahe twari twaranyazwe nk'uko turiko turabikora ubu, mbere no guharanira demokarasi. Ibi navyo tuzobishikako kumbure tuzogira ico tubivuze ko ku wundi munsi ari kuri muri uku kwezi. Ijambo nyamukuru rero mwaryumvise, yaryivugiye, murazi ko umuntu aratambuka ariko ivyiyumviro vy'indongozi nk'iyo twavuze tutase, ivyiyumviro vyiza yarafise byagumye ari byose, ari nayo mpamvu dushitse aya magingo tugishobora kuba duhagaze neza ku bijanye no kwikukira kw'igihugu cyacu. Aha rero ndafasha aka kanya kugira ngo nshimire mwebwe mwese, umwe wese ku ruhara yagize kugira ngo uyu munsi dushobore kuhimbaza duhuriye hano tumeze neza. Twashobora kwigumira muhira, ariko mwebwe mwahisemwo kuza kwifatikanya n'indongozi nk'uko namwe abenshi muri indongozi kugira ngo dushobore kwibuka
uyu twabuze tutase kandi twamubuze tukimwifuza ko yari kudushikana kuri byinshi mugabo ivyiyumviro yadusigiye turacyabikoresha umwanya rero nofata ngaha hari ijambo mfise by'ukuri ni umwanya wo kubashimira mwebwe baba abarongoye imigambwe baba abarongoye ubuzi imirimo imwe n'imwe ikorerwa hano mu ntara mbere no mu karere indongozi zose zirakubita agatima mpembero kugira ngo dushobore no kumenya ibyo tuzosigira ugwaruka twibarutse nabonye ko baje ari bake ariko nagomba ntumirire indongozi mu gisata c'indero ko ku minsi nk'iyi ngo turungikire ugwaruka by'ukuri urwaruka rwacu rugashobora kumenya akahise biciye mu minsi nk'iyi kuko nitwabandanya tubiraga twebwe twenyene abakuze izoduhereramwo usange tudashoboye kugira abasubirizi bumva neza akahise k'igihugu cyacu ako karagaciyemo kugira ngo sabe no ku munsi uzokurikira w'itariki 21 ndifuza kubona urwaruka hano kugira ngo tugwigishe nivyo barabisoma mu bitabo ariko hari ibyo badatahura kumbure boshobora gutahura bavyiyumviye bivugwa n'indongozi nk'uko dukoraniye hano aha rero ndazi ko mufise imirimo myinshi sinashaka kubarambira ariko nagomba nsubire ndababarire ko ijambo narifise ari ryo gushima bimwe bivuye ku mutima ukuntu indongozi n'abakozi b'Imana mwitwararika ibi bihe kuko mwabonye ko twazindutse mu nkuka y'imisa hanyuma tukaba tugeze ku kigabane cya kabiri ari nacyo dusozera ko ibi birori kandi by'umwihariko ndashima cyane abarongoye Eklezia Gatolika ko badahengeshanya gufata umwanya ukwiye kuri uyu munsi mbere no ku yindi minsi nk'iyi kugira ngo badufashe gushyira mu biganza by'Imana imitima y'icumu zacu zagiye tutazi sinobandanya ndabafatira kandi ndazi ko mufise ibikorwa bitari bike mugiye ko nagomba nsubiringuruke kandi abikebanure ndabatumira ko ku itariki ya 21 mwosubira mukadutera iteka tugasubira ibirori nk'ibi ku bijanye n'icungu yacu nanone ku bijanye na demokarasi murakoze